turi mu ntara ya Gitega muri capitale politique nko nabibabariye turanezerewe kuri uyu munsi Imana yakoze ibikomeye aho yahuje abantu babiri kugira ngo bashobore kuba umwe murababona barasa neza n'umuhungu wijunja n'ijambo yafashe imyanzuro birakunda murabizi yuko abantu benshi ari gihe babigerageza bikanka twabagendereye rero rimwe na rimwe ibiganiro nk'ibi birenspira abantu benshi iyo umuntu aravye ikintu nk'iki akabatira babashe kuntu Eric yaraberewe raba ukuntu Chantal yaraberewe murabona ko barasa neza gutyo bigatuma n'abandi benshi bashobora kugira umutima wo kwiyumvira bakavuga ngo nanje ndashaka kuzogira umugore nkakora ubukwe nk'ubwa Eric nkubaka ibintu bikagenda neza aha rero hari ikintu kimwe ngiye gusaba nimba tugoma inspiration no kugira ngo abantu namwe mwumve ibintu yo byaratangure n'ukuntu byagenze ndashaka ngo nganirize Eric kwanza adohereze inkuru y'urukundo rwa Bena Chantal mu majambo makenya ego karibu ndabaramukije abantu mwese muri ko Beni Sandi Umoja TV ndabaramukije mwese kubijanye n'umukunzi wanje ni sware ndende cyane gose ego nibuka hari mu kwa gatatu meya ku itariki 15 ego ndo twahurira ahantu numva ndamushira mwahuriye heri twahuriye mu ntara ya Kayanza ego niho twahuriye wari wagiye mu kazi cyangwa wari wagiye gutembera bisanzwe narindi mu kazi ego hama ndabona umutima wandushaka umbabarira gato ndagufashe aka micro sivyo urambwiye ko wari wagiye mu kazi mu bintu by'akazi bisanzwe ego Chantal mwari musanzwe muzina oya wamubonye ariko ararengana atembera gusa cyangwa nabonye kararengana mubivuze ngo wamubonye ariko ararengana ucisaba ka nimero cyane kubera ko urabizi abakobwa ndakubaza ikibazo kibi niba warasavye akanimero ara ingeso imwe abakobwa dufise iyo umuntu asavye akanimero utamuzi umwandikiye ijambo rya mbere nimero yanje wayihawe nawe ivyo Chantal yari kubajije oya kubera namusavye akanimero ni wowe wakisabiye nakisabiye sinagasavye umuntu namo ndamwegera ndakamwisabira hamara kama amakaguhaye uti mbonye umwana watangoye ngo ikitwibira akabanga ndagusavye navyo kugira ngo umuvugishe kuko ndabizi neza ukimubona gusa wabonye igicapo c'umugore wari wifuza ego umaze kumubona rero akajambo watanguje kugira ngo usobore kwinjira mu mutima wiwe mwisange mwese muri mu rukundo urukundo rukaba ari rwo rwatwicaritse uno munsi wabigenje gute ko nabigenje yarampaye akanimero ego haba yijoro ndamwandikira tibite ndamuramutsa amaranyishura buke tavugana buke ama turasaba na rendez-vous yo kubonana ubwo ariko wowe wari wamaze kumukunda nari namaze kumukunda ariko ntwari bwumubwire kumukunda oya Chantal ndakubaza akabazo kamwe ubwa mbere Eric agusaba nimero yawe ya telefone nike kintu cyashotse kiza mu mutwe wawe ubwa mbere asaba nimero ya telefone namubwiye ko atayo mfise ariko waramubesha ego namubesha kubera iki wamubesha kwa tutari tuzinanye ariko nibisanzwe wari umukobwa kandi umukobwa gusabwa nimero n'umwana w'umuhungu si ibintu bisanzwe oya si bisanzwe kuko ntiwaye nimero abantu bose muye mwibara ariko baratembera warayimwimye umubwira ko atayufise hama niki caguteye kumva woyimuha cyane kumva ko noyimuha nuko ariko araja ku kazi ambwira ati nayiko ndarondera umuntu ashaka akazi none nkaba narahejeje amashuri ndamuha akanimero vyacukonye muranyumvira ni ukuvuga mu majambo make wowe wamuhaye nimero kubera ushaka akazi ntiwamuhaye nimero kubera ko wari wamubonye uramushima oya noneho umuhaye nimero ya telefone aratangura arakwandikira biragera umunsi umwe arakubwira ati Chantal ndakubikunda umunsi yabikubwira mwari kumwe amaso muyandi cyangwa yabikubwiye kuri telefone hano turiko tuganira ku nkuru y'urukundo aleze nibaza ko ari bisaza twari kumwe mwari kumwe musa kubira ko gukunda wiyumvise gute numvise ndyohewe nyene ko ndose umukunzi ko nawe nari mfise ego waba uri muri babakobwa baronse sindagusuzuguye ariko ari imyaka umuntu ageramwo akaronka umuntu bubakana yari yumva umutima wiwe umunyotewe cyane nawe waba uri muri bo cyangwa wubatse gusa kubera ko warorose uwo mwubakana je mu bisanzwe kubaka byabaye umugambi w'Imana
byabaye ibintu bisengeye kuko sinategura yuko nzubaka nabona umenga igihe nikiragera utanguye kugira procedure zo kubaka uronse umuntu mwubakana mu rukundo rwanyu sinzi ngo mwari mumaze igihe kingana gute na Eric mukundana umwaka n'igice felicitation ni munini cyane abana batabishobora merci ego urabizi ko mu rukundo abantu bahuriramwe n'ibintu byinshi cyane benshi mu mezi 3 gusa cyangwa 5 baba bamaze gutandukana ariko mwebwe mwarashoboye kurambana kugeza aho mwubakana urashobora kutubwira kubera hari abantu benshi bari muri fiançailles bashobora kuvuga bati jembo numenga ntibigenda ari kintu kibura ukatubwira imbogamizi ibintu ushobora kuba warahuye navyo igihe mwakundana na Eric mutarubakana bya bintu wari ukavuga ati shaje umenga no biheba kwera nta mbogamizi ni ko nigeze mbangamira kuryo bwo novuga ati ngo twohebana oya twarihanganira nyimba nkoreye ikosa akasaba pardon nyimba namukoreye ikosa akasaba pardon kuko pardon ituma abantu bagera kure gusaba imbabazi si ukuvuga ngo umuntu yagusuzuguye ahubwo nivyo bishikana kure Eric nawe ndakubaze ntabwo ndagusuzuguye ariko reka tuvuge ibintu bigaragara ku mubiri w'umuntu bwa mbere utera intambwe ukaja kubwira Chantal kumukunda mbona uri umutipa atekereje umenga ugira amasoni wabitanguye ngo iki wakoresheje irihe jambo ubundi bwo mboneka ko ufise isoni iyo ndakuraba mbona uratekereje kandi umenga ufise amasoni menshi cyane kubisanzwe umuntu bamukunze akora kuguma mwo rivuga ndikugira nabi ndikugira neza karaba resita iva mu ijambo ubavuze rero nkimubwira murazi ko namwe bigoye biragoye ariko narabyose ndabivuga kandi nasanze bitayiteye ubwoba rwose yego mu majambo make umunsi umubwira ko umukunda warabohotse narabohotse cyane abantu benshi bakunda kutubwira yuko iyo abantu batanguye urukundo rushasha usanga murara mu ijoro cyane mukarara muri telefone muri ko muraganira ukuguru ugasanga wamanitse muri plafo uri kuraganira n'umuntu ku buryo udashaka no kuryama isaha ya mbere nini cyane Eric yabara kujyamitse bari sangana minwi uwo munsi waryamye mva gute nawe uravyumva nyene kwa bakunda uryamuryohe uryamana kamwe uno munsi ari abakobwa benshi bafise abatipe benshi bakundana nabo byabananiye guhitamo kugira ngo bashobore guhitamo umuhungu umwe bazubakana cyangwa azubabera umugabo niyihe nama bagira jewe nk'inama no bagira gusa guhitamo biragoye si ibintu vyoroshe guhitamo iyo hageze ko wumva ushaka guhitamo urasenga cyane ukavuga ati jewe Imana inyerekereza ko n'uyu nyene uvuze ko kajambo ngo Imana ikwerekeza ko mu majambo make Eric waramweretse cyangwa nuko wamubonye hamura mukunda urukundo rwanje n'uyu ni birebire cyane ivyo birebire nivyo nashaka ko mumbwira ariko mwanse ko bimbwira birebire cyane ni Imana yabikoze kugera isaha n'umunota twicaye hano ni nk'Imana yaduhujije kuko byari bigoye cyane ubwa nyene twumvikane kurona yatekereje cyane ko nawe sinovuga ngo ndatekereje nkuko atekereje ariko reka ndakubaza akabatso kamaziko hagati ya wewe na Eric ninde muntu akunda kuyaga cyane gusumba uwundi ni jewe hagati yawe na Eric ninde muntu akunze kucishavura cyane gusumba uwundi ngira ni jewe byose hagati yawe na Eric ninde muntu aguze gusaba imbabazi cyane gusumba uwundi arakwishura hagati yawe na Chantal ninde muntu akunze gusaba imbabazi cyane gusumba uwundi nyaza ko ayijewe yego bivuze ngo nimba ari wowe ukunda gusaba imbabazi cyane n'uri umunyamakosa cyane oya none niba atari wowe uri umunyamakosa usaba imbabazi kubera urumva ubundi ko iyo bishitse umuntu mugashwana twese ntitucakira co kimwe ndashobora muri uwo mwanya ndacakira niko yuko nosaba imbabazi kandi nawe yari mu mugambi wo kuzinsaba yarambwiye ngo anyishure jya kumurira gusaba imbabazi kuko twese turatandukanye aho umuntu asaba imbabazi vuba n'uwundi ateba kugira asaba imbabazi bibanza kumugora mu bateba nawe urimo mu bateba ndimo Eric uno munsi hari abasore benshi bifuza kubona umuntu abagira inama bakiri mu busore bwabo umuntu amaze gutera intambwe nk'iyuteye sinshobora kukubwira ngo ni inama nyabaki ahubwo wowe nk'umuntu umaze kubona byinshi wakuze ubaye umuntu w'umugabo ugiye kwitwa papa w'abana nakahe kajambo mba wobwira abasore batarubaka n'inkumi
ikintu nobwira abasore batarubaka kubaka n'umugambi kandi urawutegura kandi ntiwitega esheke bitega réussite birevure umuntu agitanga usanga bigoye cane ariko uko ukomeza niko n'Imana igenda ibana nawe gutangura projet ni vyiza kandi ukayitangura ufise aho ushaka gushika kandi ukunda umukobwa si ikintu coroshe mugabo ugumye ko ukamukunda ari umwe mu bandi benshi ukumubona beza biragoye cyane ego gukunda umwe kandi aho ugenda usanga hari uwundi umenga aramuruta usanga bigoye cyane mugabo wewe maze kuvuga ati je ndafashe decision ukavuga ati jewe nujya usanga Imana ibanye namwe kandi asanga biragenze neza ego mu majambo make urabahamagara ngo bafate decision hama bagire projet yo kurongora hama bazana abagore kuko kubaka biraryoha ego Chantal nawe tuja musozera ikiganiro cacu nakaye kajambo mva wobwira abantu bariko baradukurikirana b'abakobwa byananiye gufata decision mu buzima bwabo akajambo nobwira abakobwa byananiye gufata decision biravana kugira bikunaniye gufata decision nuko ufise beshi ukunda ico no batumirira nuko bovuga ati nyimba ndose uwo nkunda abumwe kuko bizoborohera cyane kuko ni wakunda umwe bizokorohera no gufata decision kuko azoguma ari uwo nyene ni wakunda beshi naho uzobona uri yari hariya aguha ibintu vyinshi wabona uri nawe nararenzako ukavuga ati mevye urya akandi sinakaronka mevye uri naho bica biba nabi urumva n'ingorane cyane no batumira guhitamo bagakunda umwe bakabona ko ari wabakwiye akabazo k'amatsiko kanyuma ndakubaza uno musi ari divorce nyinshi abagore benshi bariko bara divorce ingo nyinshi ziriko zirasambuka wowe nk'umuntu mushasha agiye kubaka urugo nike kintu ugiye gukora gitandukanye n'icabandi bagore bose bakoze bikanka wumva uzokora kugira ngo urugo rwawe rushikame rukomere bitandukanye nuko abandi bana bariko barasambuka igihe hari amadivorce menshi cyane bivanye ukuntu birashika abagabo ntibihangane cyangwa abadamu ntibihangane icyo kiratuma divorce ziba imishwano nyine mu miryango buri gihe iyo wihanganye ugafuka mugasenga sinumva ko kwiyumva kuja gukora divorce oya ntivyo ukunda ariko simvuze ngo Eric niko azomera bose bubatse byari byiza biza kwa nka mu nyuma ariko bubatse ngo zari nziza urumva gira akanama abagore benshi bari mu ngo zitameze neza nakaye kanama bo bagira kugira ngo basi ibintu bishobore kumera neza bitandukanye nuko bameze no munsi akanama no bagira nuko boza baricara bakaganira n'uwo bubakanye ndumva bizobafasha cyane ivyo byo bafasha cyane ushobora kuba ufite amahirwe Eric mukaba muzoganira bigakunda ariko hari abamama benshi hano hanze bataronka umwanya wo kuganira n'abatware babo umutware wawe sinumva kiretse uramwihanganira ko niwo cha wihuta ufise nk'abana bakuze hari gihe ufise nk'abana afise nk'imyaka bageze kubaka ukacushaka nawe gukora divorce uburiko wereka urugero rubi abana biwawe akabazo kandi kabi kamatsiko uno musi Eric ashobora kuzobangura ukuboko akagukubita ntuharire ndabizi ko utazomukubita ndabajije gusa uzovyifata mu gute nzovyihanganira urakoze ndakwifurije kuzogira urugo rwiza Imana izibubakire muze mu byareho ngo nakobwa urakoze cyane Eric nawe uri umupapa ugiye kubaka nturitwa papa w'umuntu ariko uri umugabo w'umuntu uno munsi ingo nyinshi ziriko zirasambuka ndabizi yuko barakugane barakubwira ngo kugira ngo urugo rusambuke bitegwa n'iyi mpamvu biba byagenze uku benshi biva kuri ibi ugomba kubikora uko nawe nk'umuntu w'umugabo agiye gutanga urugo rushasha niki kintu wumva ugiye gukora nk'umugabo kumushinge utukubakira ko kugira ngo urugo rwawe ntiruzesambuke ikintu mbona cy'umushinga bwa mbere n'urukundo hamwe no kuyaga cyane n'uwo twubakanye kuko benshi hari usanga nyine bahukanye kubera ugasanga ibyo urya ntabyonzi nawe ibyanje ntabyanzi hari igihe bishyura ugasanga aramenye ibyo utari ibyo wamuhishije gutyo biramubabaza ugasanga icyizere cyavuye muri we je rero umushinge ngiye kubakira ko
nzogwiza ibiyago hagati no twubakanye. Ikindi naco n'urukundo nago ruza ubwa mbere. Ego. Eric urakoze majambo make agira inama abantu mwese mubatse ngo mugwize ibiyago naho mwubakanye ndetse mukundane gwa rukundo mwari mufitaniye mukira wa fiancé murukomeze gusheka mu busaza. Eric ndakwifurije kuzogira urugo gwiza muze muvyare hongo nako. Murakoze cyane. Imana ibaje imbere muri byose ndetse muze musazanye. Murakoze. Ego. Turabashimiye mwese abantu mukurikiranye kino kiganiro kuri Sandi Umoja TV nizere ko kifashije abantu benshi. Ndahamagarira imisore n'inkumi mudashaka kubaka. Apana abantu babuze amafaranga arababishaka babuze amafaranga. Abantu mudashaka kubaka, abantu mudashaka kubaka. Nyene muvyumve ko mudashaka kubaka muragowe. Jewe ndi mukubaka. Yego mushitse icageze c'Imana mwubake mugomba kuba abantu bakuru nta uhoraho yabaye kandi murabizi yuko nk'uyabaye umugabo w'ijunja n'ijambo uba abaye umuntu yisununuye ashobora kuvuga ijambo ari hose rikakirwa bitandukanye nawe we wishinga kunda budashaka kubaka ubwo rero murongore turabakunda cyane Imana ibaho umugisha ciao ciao.